bakunzi ba Albert TV turabaye ikaze turabatumiriye ariko imbere ko tubashikiriza wa mushitsi witega dufite spokesman manzugire subscribe gure na partage reka rero uno mwanya nabakire kari hano muri studio za Albert TV. Murakoze cyane Prophet niteka natewe gutumirwa namwe hano muri studio zanyu canke mu biro byanyu. Abatakuzi bidondore rero barire muri ego murakoze je nitwa dushimira Imana Eric niyo mazina abavyeyi banyise nkaba ndumuririmbyi nivyo benshi bamenye ko ariko muri uno mwanya kandi nkaba ndi numumenyesha makuru kuri BTV nkaba njeje ibiganiro chef de programme ego ariko nkaba ndumuririmbyi nkuko ari vyo benshi bamenye ko ego uravuze ko ari umuririmbyi abakunzi ba BTV mwamaze kumva ko twabazaniye umuntu akomeye cyane mwamaze kumva ko ari umuririmbyi kandi asanzwe yaje mu maprogramme akora kuri BTV ushobora kuyisanga kuri Star Time cyane cyane abari mu Burundi n'Ubujumbura ni 106 ego kandi abona no mu bindi bihugu byose byo muri Afrika mukomeza rero muraba ibiganiro byo kuri televiziyo asanzwe akorerako ariko kandi ntiwibagire kugira sabone kuri Albert TV ushobora no kuja ndetse no kuri wewe zitatu akaburungu Albert TV akaburungu na Renage ndetse na yamushasha wamaze kuyimenya ya finance mazamaze kuboneka ushobora kuzuza formulaire uca wandika funding akaburungu Albert TV akaburungu na Renage ndavuga amajambo yose udome fe urudome u urudome n urudome d urudome i urudome n urudome g akaburungu Albert TV akaburungu na Renage bacawuzuza formulaire ukishira ibibazo maze kubironka ya financement ya micro projet ni mufite aba projet gatoyi reka rero dukomeze twarumvishije ko hari album yitwa Ndakumbuye iwacu mu mwarasohoye bimeze gute yaraguzwe imeze gute mubarira gute mubaririki abakora dukurikirana abanyonyi ba Albert TV. Yego mu bisanzwe umwuga wo kuririmba nawo utanguye neza kuva muri 2013 aho nasora akaririmbo kamenyekanye cyane kitwa Ndatemutse aho navugirwa kana cyane nishize mu kibanza c'umwana yatemutse yayobewe ariko aribaza ati ku bavyeyi nzo yagiki mbego uyu mwaka na maziki nyuma ndakora n'izindi nk'agakuku nzobiki muri kazoza ndakora indirimbo yitwa Siko nabisanze aho novuga ati muri ico gihe hari muri 2014 ndashobora kugira ico bita mixtape natangiye kugurisha hari ni stand nahawe muri Top 10 Team Music Awards hari kuri parke igihe hariko haba iyo Top 10 Team Music Awards yatunganijwe na Bonesha FM aho naraharonke n'agashimwe ka upcoming artist no kuvuga révélation de l'année umuririmbyi akivuka akunzwe hama muri uwo mwaka nyene nashoboye gukora nashoboye kugira amahirwe yo kuja muri Isanganiro Awards ndatahukana ikibanza ca gatatu kubw'indirimbo yanje yitwa Siko nabisanze no kuvuga aho rero nashoboye kugira iyo mixtape yari yitwa Twotera imbere n'indirimbo nakoreye muri Indonyi Records kwa Masterland niho yarakora indirimbo itashoboye kumenyekana canke ngikorerwa amasanamu mu nyuma yo ngaho rero niho naca niyumvira ati ifuko nzokora mixtape narashoboye gukora inyuma yaho indirimbo yitwa Burundi yashoboye no kuronka amahirwe yo gutahukana Isanganiro Awards 5e edition hamandamara igihe novuga ati ntariko ndaririmba kubera bivanye n'ishuri no kuja kurara ubwenge namaze imyaka ishika nk'itatu ntari ngaha mu Burundi ngarutse muri 2017 niyo niyumvira ati turirimbo twose tuyonje twakunzwe hamwe kumbure n'utundi dushasha nariko ndakora reka ndabakorere album rero yitwa Ndakumbuye iwacu akaba ari indirimbo novuga ati naronse inspiration yayo ndi mu mahanga aho mbona ko gukumbura Burundi bibaho cyane ku bantu bari hanze kuko hari utuntu twishi dukumbura igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu ciza cyane ndakora indirimbo yitwa Ndakumbuye iwacu ndakora indi yitwa Mwarihe ndakora indi yitwa Amahera arahindura hariho rero n'izo zindi nari mfise cavugatirika ndazishire hamwe zikwize urukurikirane album yitwa Ndakumbuye iwacu ndayishira abona rero hari ku musi wa Mungu hari genekerezo rya 12 z'ukwezi kwa 11 Munyonyo hari mu 2017 hari kuri Star Hotel
abatari bake baravyibuka barashobora no kuja kuri YouTube bakabona uko vyagenze. Inyuma yaho rero ndasubira muri Kenya aho nari isanzwe ndiko ndabandanyiriza ubuzima bwanje, hama ngaruka muri 2018 mu kwezi kw'icenda aho naca nshika ninjira mu mwuga wo kumenyesha amakuru kuri BTV. Kuva rero ico gihe gushika novuga ati muri 2020 naragiye mu gacerere cyane, benshi bambona nk'umumenyesha amakuru, barabura bishasha vy'iwanje, ariko ndaca ndavuga mu mpera z'umwaka uheze wa 2020 ati reka nkore comeback, nkoze amasanamu y'indirimbo yitwa Mwarihe rero n'indirimbo nishize mu kibanza cy'umuntu atakiriho, aho mvuga ati mwarihe nkiri muzima ndemvye mfunzwe fisi ibibazo ko mutaje kundaba, ariko muje kundaba kubera ko nitavye Imana, muje muri benshi mukamperekeza, ariko umugeni ari mu bibazo ntigeze ndababona. Narakoze amasanamu ngira benshi barabibonye, naciye ngira lancement yayo hari kwigerekezo rya 13 mu kwezi k'umunani, ndashobora mu kwezi k'umunani ndashobora kugira ayo masanamu, hama benshi barayibona. Mu nyuma yaho rero uyo munsi nyene naragurishije amasede hari kwa Gerard kuri VIP bar aho bahoze hitwa ku Mungo. Nyuma yaho rero iyo CD ya Mwarihe mbonye iri kiragurwa, cambona ko nofata za ndirimbo zanje zose na cancane zifise amasanamu nkazishira ku CD imwe. Ni indirimbo rero zishika 10, hariho na bonus ya 11. Benshi bariko barabona muri no misi ndiko ndagurisha amasede bibaza ngo ni indirimbo shasha. Si indirimbo shasha na gato, nubwo indirimbo ya nyuma yasohotse mu mwaka wa 2017 niyo Mwarihe, niyo nahereje ko iri mu rugo rukurikiranirwa Ndakumbuye Iwacu. Ariko naravuze ati ko ndi mu kugaruka, kandi abaririmbyi benshi baridoga bakavuga ati umuziki ntaco winjiza, ntiwotunga umuntu. Hariho n'abakora indirimbo bagakundwa, bagakora indirimbo zigakundwa, ariko bakora ibiteramo ntibitabire. Je ndavuga ati nkunze guhura n'abantu batandukanye bakambwira ati Spox uririmba indirimbo zidatigihe, uririmba ubutumwa bwiza. Ca ndavuga ati ni navyiza ko ndazishize ku isede noza ndatanga kugira abazishima bashigikire, papuke gusa ngo bazirabe, ariko bashobore no kushigikira mu kunguri, kuko nasanze umurundi vyiza ashobora kuguha amahera ku buntu, arakubwira uramwereka ico umuhaye nawe akaguha amahera. Nico gituma natanga irya system yo kuvuga ati aho ndi hose namafise agasede kariko indirimbo zanje, umuntu ashatse kunteza imbere no kunshigikira akagura 10,000 ubishoboye aragura ayarenze, kandi harimo za ndirimbo zose mwakunze kandi zidatigiye, kuko wumvirije siko nabisanze ukumviriza ndatemutse hose uguma ubona ko ari indirimbo zifise ubutumwa bwiza. Nuko rero sinzi ko nagerageje kwishura byose. Urakoze cyane wabyishuye, ariko ndafise utubazo dukeyi nagomba kukubaza. Numvishije mu byo mu ndirimbo mu rugo rukurikirane harimo indirimbo ivuga umwana yatemutse, agakuku, siko nabisanze, nkabona mufise impano cyane mutanga impanuro ku bantu ko bahinduka, nkabona mushaka cyane mukorera mu byo guhindura, n'icyo navuga changement positif, nk'iyaga kuko abantu bakajya amafaranga bakagira narayibonye, ndamaze kubona ayo masanamu meza, n'indirimbo zirimo impanuro zihindurira abantu kuva mu bintu bitari byiza bagenda mu bintu bimeze neza. None ikibazo ca mbere kindi, biroroha gukora umwuga wo kuririmba ndetse no gukorana amabanga numvishije kandi sanzwe nzi ahambaye musanzwe mukorera kuri BTV, biraborohera? Ntibiba byoroshe. Ubwa mbere ho n'ivyari byoroshe kuko wasanga televiziyo sigitanga usanga ifise abakozi bake, ariko twagiye turaba benshi, ugasanga kakazi kumbura umuntu yakora ari umwe kenshi aramusaba kamufasha. Ubu rero urumva, kandi igituma biba byoroshe ni kubera ko byose ari domaine imwe. Yaba uyu mwuga nkora uretse ivya chef de programme, ariko sanzwe nkora ibiganiro by'abaririmbyi, ni ukuvuga ngo muri ya domaine yanje nyene, bigatuma nguma hafi
y'umuziki gusa nabura umwanya wo gukompoza ariko nuvuga ati ubu mwanya usigaye uboneka kandi naremeye ko muri ino ntango y'umwaka kuvuga mu kwa mbere bitarenze ukwa gatatu nzoba nasohoye igikorwa gishasha. Murakoze nyine ukiri ngaho nyine waruze mwaratubwiye ibiteramo hari n'icyabere kuri Star Hotel gutegura ibiteramo bisaba uburyo bwinshi cyane wabukuye hehe icyo ni kibazo ubwa kabiri gutegekanya kuvuze gutegekanya gukora ikindi giteramo uburyo uzokura hehe urabufise nicyo kibazo. Ego murakoze jewe iyo ndiko ndategura ibiteramo hari n'igihe ntaviza cyane amahera ajya ngo yo kwinjira ku muryango ico giteramo nakoreye kuri Star Hotel nivyo nari narasavye amasponsor hamwe narayaronka sirtso y'amamedia n'abandi tugiranira udupartenariat duto hama abantu ntibaje ari benshi cyane kandi cari giteramo ca bose ariko ikindi giteramo ico nagize cyo gushira abona iyo clip ya Mwarihi yari nka cari giteramo kuri VIP kwinjira kwari ku buntu ariko ntiwinjira udafise invitation nari bisaba batumire biteka bicubahiro natumira hama sinkenera abantu benshi ariko nkabanzi kujya mu ntaje atagenda atanterereye no kuvuga rero jewe ndizera ubutumwa ntanga ko iyo ntumiye abantu nubwo batisofye ku muryango ariko badahaguruka aho batisofye kubera ivyo mba naberetse hama ibiteramo ndafise nuvuga ati abantu bamwe nawe Prophete nje nakubwira ati ndafise igiteramo ndazi ko utobura kunterera n'abandi ndakunze kugira amahirwe abandi vraiment batangonka nta buhinga novuga mfise nkoresha ariko je ndabona iyo nabikoze biragenda neza nkaronka abafata mu mugongo. Ego urakoze cyane imbere yuko nakwaza ikibazo ca nyuma usabika abakunzi ba Albert TV kandi abakunzi ba Albert TV uti wibuka kugira sabone subscribe na partage na j'aime na comment yanyu mumvishije ko ukurikirane Rwanda kumbuye iwacu kwamaze gusohoka usabiki abakunzi ba Albert TV baba bari mu Burundi baba n'abari mu mahanga kuko bose baradukurikirana. Ego cyane murakoze abakunzi ba Albert TV abari ngaha n'abari hanze babandanye badushigikira abasanzwe bazi umuririmbyi spokesman niyemeje kuza ndahanura kuba umuvugizi wa benshi cyane cyane abafise ibibazo abamerewe nabi banumva ndongowe kuja mu kibanza c'umuntu ari mu bibazo apana kuja kuvugira umuntu aryohewe cyane babandanye bashigikira ababishoboye bashorere isede irahari n'ubu nyene ndibaza ko buza kuyibona cameraman araza kwitwereka hama babandanye baja no kuri chaîne yanje ya YouTube ni Spokesman Burundi bashigikire bagira ama commentaire ikindi naco bitegurire na cyane indirimbo yanje shasha yugurura album yanje ya kabiri kandi yugurura n'umwaka mushasha hama ntibibagire kugira subscribe kuri Albert TV kubera murabona ko yitaho bose abanyempano ititayeho ngidini canke iki ariko urabona ko ari abantu bashigikira cyane abanyempano. Urakoze ikibazo ca nyuma wavuze ko CD igurwa ngahe ico ni kibazo ca mbere ica kabiri sponsor umuntu ashobora gutanga kuri iyo CD ingana gute ica gatatu ushobora guhereza abakunzi ba Albert TV telefone yanyu ni batari banga ngo ukeneye gushigikira canke mwavugana washobora kuma telefone yawe akayimenya ikindi woba wariyumviye abantu badakoresha amasede nk'abagira mu modoka urazi ko bakoresha USB cyangwa play USB cyangwa flash kugira ngo nabo wabateguriye gute nk'abo ndimo nibyo nciye ngwiba kujewe ubwo iyo CD narumvishije uvuga ko ari 10 ni bitahindutse ubwo barabona ko ndayiguze ubwo nibaza ko nabyo cyandayigushikira kugaragara ndayiguze ubwo nabo kubera nafise n'umuzeye directeur ashobora kuzama ku rukwikena ku ba flash nabo warabateguriye murakoze ushobora. Ego cyane murakoze cyane Prophete CD igurwa 10,000 nkuko muvyumva ni CD irimo indirimbo zirenga 10 kandi zose zibona kubagikoresha ama lecteur DVD cyangwa ama lecteur CD uri kurayira abantu ushobora kurambirwa iwawe hama kandi ikindi naco kugura CD si kuvuga ngo ni ngombwa uje kwiraba kugura CD no gushigikira kubera ko biragoye ko nobwira Prophete ati 10,000 ngabiri 10,000 ariko ndamubwiye ati ndumunyempano ibi nibikorwa nakoze hari amajoro menshi naraye ndiko ndandikiza indirimbo ati mfasha unteze imbere mushorere
ategerezwa kuca abikora kuko arabona ko nanje atampaye ivy'ubuntu. Cedero n'ibihumbi 10 ubishoboye arashobora kwigura ibihumbi birenze 10, ariko n'ukuri ibihumbi 10 ndashima cyane. Hama kuzikeneye kuri flash cyangwa kuri CD ndazimuha, arandondera tudukorera muri quartier asiatique muri aho bita hagati ya Ladake hamwe na Adams. Inimero yanje itari private ni 75 550 506, ni nayo nimero y'akazi. Umuntu wese andondeye ko arantura. Imbuga zanje ni Spokesman Burundi, yaba kuri Instagram, Facebook n'ahandi hose. Ndi umuntu cyane yishura message, sishobora nta message nimwe ntishura. Hama navuze ati warumbwiye ikibazo cya nyuma, ariko nibaza ko byinshi nabyishuye. Yego wabyishuye, wahereye abakunzi ba BTV telefone zawe, ariko kandi kabazo mu guheraheza uri umucyara musore cyangwa urubatse ko muri umusore mwiza kandi w'amafaranga umunyempano, nkabona ngo dufite n'abigame beza b'abarundikazi, washobora kubarira abakunzi ba BTV. Yego murakoze cyane. Nibyo jewe nukuri ndacari umusore, sindubaka, sinzi ko ari no muri uno mwaka kubera hariho byinshi naratunganya. Hama kandi hariho novuga ati hari byinshi naratunganya, ariko ndi umusore sindavyara. Hari n'indirimbo yanje yitwa Celibatere, muzoyibonamo muri no ndirimbo muri no CD, indirimbo nakoranye na B-Face muri 2016, aho mvuga ngo Celibatere, mvuga ko kubaka bitorosha, ariko nibaza ko bitazongora cyane, ni gihe gusa kitaragira. Murakoze cyane, nshimira namwe bwe mushoboye kunterera kugira ino CD nayisohoke. Murakoze cyane. Yesu abuhezagire, Yesu agumugisha wowe umukunzi wa BTV, ariko kandi n'abari hanze ntiyabibagiye, yabahaye nimero ya WhatsApp, ushobora guca umwandikira, ashobora no kuzikurungikira ku buryo bwarateye imbere kuri WhatsApp, mugaca muvugana ukuntu iyo ntererano yawe wayimurungikira, muca mubivugana, hose birashoboka. Ubuhinga bwaramaze gutera imbere, ushobora kumushigikira, kandi ni byiza gushigikira umurundi wacu n'abanyamahanga, duhora tubashigikira. Igihe naretse kubona haheruka kuza umuririmbyi avuye muri Tanzania, n'umutanzania si n'umurundi nta n'ikirundi azi, nawe twaramushigikiye, abantu benshi baramushigikiye. Rero kubera ko tutoshigikira umurundi mwene wacu, umuvukanyi mwene wacu, twamushigikira. Ni byiza rero ko nawe ubikora, umukunzi wa BTV ubikore. Kandi nkakwibutsa yuko iminsi yose kuwa gatanu guhera saa 3:30 uretse muri iki gihe ariko haraba amamatch, saa 3:30 hari ikiganiro cyitwa Power of Blood kiraca kuri BTV kuri television. Samedi guhera saa 1 z'ijoro kiraca kuri BTV. Dimanche guhera saa 3:30 zo mu gitondo naho nyine hari ikiganiro cha United Pentecostal Church gica kuri BTV. Murumva yuko ni inshuti BTV bakorera natwe na BTV, murumva ko turabagenzi turi inshuti. Ukomeze rero ukurikirana ibiganiro bya BTV, nimara akajambo kanyuma ufite ubarira abanywanyi ba BTV ushobora kukababarira. Yes, ndabashimiye cyane. Yes, abaho umugisha. Namwe mwakoze cyane kudutumira. Nizera ko n'ikindi gihe nimwantera kamu nzobambuka. Murakoze cyane bakozi ba BTV, wibuka kugira sabonere, subscribe, partage, comment. Yes, ukomeze kandi BTV ihari kubwanyu no kubwabenshi. Inimero ziriko ku screen udukeneye bice bigenda neza. Ciao.